Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nizeye ko mumeze neza. Nanje ni bien sana. Iyi video ndayifashe turi dimanche. Ndi mu ntara ya Muramvya, neza ku musozi bita Murambi, dano hejuru ku musozi bagenzi hejuru. Muravya hari yepfo muca mubona agasagara hariya ajya nantu bita ku mubarazi. Benshi mu bakunze gufata inzira ya Muramvya Gitega baciye hajya benshi barakunze guhita barasoma imboga. Haje ngira ndababwira rero gatoya kubijanye n'imboga. Murazi turakunda kubasangiza ama opportunité atandukanye. Kimwe mu bintu vyo ngaha kandi nonababwira ko ari ho mvuka. Mugabo nakuze je mbona ngaha ahantu barima imboga cyane. Ku bwinshi pe. Ikintu cyantangaza nuko wari amoko menshi y'imboga. Menshi no kuvuga ama epinari, amashu, ibitunguru, isereri, persile, betrave n'ibindi byinshi. Hari byinshi pe. Hariho naje amoko y'imboga iyo ndabonye nyene mpora nibwira nti eske zindazizi. Cange ariyo najya amashu y'amashugwe. Chou fleur, aho n'amashu atukura, chou rouge. Ni byinshi. So ikibazo rero gihari ni ikijengiye kubabaza. Eske ko aba bantu baba muri kano karere sinzi ko muhabona neza ntabwo ari mihana myinshi uravye kaje ka village mugabo ni imisozi ihahanamiye bararima nabo nyene izo mboga nukuvuga rero bagenzi izi ntizishorerwa ngaho honyene ku bantu muzi kuri Kotebo ku bantu muzi kwa Sioni ku bantu muzi isoko yo mu Ngagara bagenzi la majorite abantu bose bahasumira mumenye ko basuma imboga nyinshi ziba zarimiwe ngaha ibice byinshi kwijana rero arizo nabonye ziva mu gace ko hirya gato ahitwa Kibogo Yevere Bukeye ariko je nibaza ko nyinshi ngira zishobora kuba ziva ngaha kuko imodoka zipakira imisi yose nta munsi numwe w'igisibo imodoka zitapakira rero muranibaza abantu no muci niwaza uzohasanga imboga kandi zirazimvye bagenzi zirazimvye none ku bantu musanzwe muvuka ahandi hantu donc mudukurikira muri mu bundi burere eske namwe muramaze kubigerageza eske zirahankaho muba ekada narigeze kubwira abantu badukurikira kuri Agaciro Media ati nk'abantu iyo mwumvise ibitegwa runaka mutabizi bamuca mugira urugendo shure waho biri bamwe nabonye bandika batanga ibyumviro mu commentaire ngo nitumenye aho twobironderera jera ndabarangiye ku bantu mwifuza kurima imboga muzosimbire ngaha hantu mwige mufate urugendo shure babatembereze mu mirima muze kuraba nk'imyaba yabo uburyo bayikoresha uburyo bafata amazi usanga ava mu masoko bakayakatisha bakayagirira amakanivo canke imivo atemba mpaka bakashika naho bashaka abantu no muci bazi ko benshi bari masezo zibiri agatasi ni menshi ariko aba bobo na sezo igira gatatu yamaho toujours no kuvuga ko no muci nta na rimwe habura imboga nta na rimwe habura imboga David ndakuvugishe David ingo bagenzi uno mujene twakuranye kandi nawe ibi by'imboga bizi ko byinshi hari ico tubwira bariko barakurikira iyi video ku bintu bijanye n'izi mboga no kuvuga ko ibanga nirihe ryo gituma zamaho no muci ofete izi mboga gituma tuzamana aha mu karere kiwacu ka Muramvya ku mubarazi kuvuga dufise kuno turondera amazi mu masoko tukayazana tukayashikana aho twateguye kuzitera tugaheza tukarima imboga tuba dukeneye kurima we wayivuza ubwoko bw'imboga turima icyo uba wimvira kurima naho mucura kirima bivaye no kuntu amazi wayakuye hano mu karere ukayazana ugazogatera izo mboga kandi zera vuba ntizinateba cyane nyinshi zera amezi 2 ukabusora ibintu nk'ivyo nk'imboga zinyaruka kuhira cyane izi bo turabisa amapinari turadi zose ziranyaruka kandi hajya none tuyatuboga bita uturadi ni n'umuti kubashinga nawe yego cyane baradukunda
abashoferi b'amakamyo ngabakunda kuduhitana cyane bakatugura gose baradukunda gose bagenda badukinya ari tubisi ari tubisi kweri naje ntamana dufunguye kugira wikomeze kumuhana kugira ivyo ngira vyumva bagabo hama epinare uno munsi umupfungo uwangahe wikana 10000 wimire yewe gaye umupfungo umwe wimire hamazira mu gihe kingana gute amezi abiri zibazeze kabisa aha bagenzi nimba urabanza kugira pepiniere imbuto ziba zavuye muri izo nyene ofete wabanje nko kuzitereka ushuzireka zigasaziraho bacukura kwimbuto okay aha bagenzi hari abadukurikirana bari mu burere butandukanye bwinshi bw'igihugu kumure n'abari hanze ariko reka no munsi kano kanya tube turabira bari mu gihugu eske imboga zera mu mezi abiri mufungo umwe bakagurisha wimire eske iri sibanga giterambere koko ndabahaye hari n'ubwo yarenza harusha gushana 12 na 15 gusa ku isoko birahindagurika kabisa amakandi ndonga ni nakarere k'ibiranda keka cyane uravye ko birabaho cyane gose nibyo turima mbere bihaba gose kandi ibihaya bikagenda neza ukimbura ko ushaka kandi ukagurisha ku giciro kinini karakunda ibiraya gose kandi ibihaya birahaba gose ngiwanje honyene ibihaya n'urushugo ejo nzosoroma hama nje mbika imbuto nsubire n'imibindi ngume ndonka amafaranga kabisa ngume ndonka icondya aha ndaronse icondya simba ndi kwisi kandi ntari pfasha isuka ngo ndimi imboga simba ndiho sinori ibigori gusa okay mbaze gato David sawa ngaha jeni ho nakuriye nakoze keshi mbona umengo abajene baho iyo bize ntibabandanya amashuri baca bahagarika kugira baje muri izi mboga gose no kuri kote bukenshi ku bantu bahazi bugira amajorite y'abazidandaza uretse ko benshi bazishorerayo n'abazidandaza ajya benshi n'abanyamabarazi mugabo ku bajene bari ngaha hari abantu bakunda kwidoga ubushomeri barabuze ico bakora umuntu ari ngaha arashobora kurisha akora nibikunda ini wacu nta mujene ashobora kwidoga ko abuze ikintu akora kuko urabona nkuko wabivuze nkuko nawe wabibonye turima imboga zikazana amafaranga cyo gituma rero wumva abajene bino no kwiga sikirenga maze kwiga kamenya gusoma no kwandika cyaje mu byo kurima imboga hamakiga kuzidandaza caronka amahera menshi ameme urana nakazi ko bwari mu ntako no kwemera nari imboga kabisa ntako no kwemera ko bwari mu zero ndima imboga hari amafaranga n'amafaranga aza no kuvuga ko umuntu arima ngaha ashobora kwinjiza amafaranga menshi gusumbya umwarimu ariko arayakorera agoma tonda karatuju no muhemba na jewe nari imboga no muhemba bagenzi umutamba muravyumva no muhemba okay none nkuvuga David dufate ku muntu ari mu kandi karere kuko dukurikirana n'abantu bari mu burere butandukanye bw'igihugu yego cyane nkubu bavyifuza ko ubumenyi kuko nibaza yuko habaho gukenera ubumenyi mu bintu bitandukanye yego eske aje ngaho ubwo bumenyi y'uburo turetse tumwereka umuntu wese yoba yifuza kuza kwiga ubumenyi bwo kurima imboga nkuko tuzirima ngaho iwacu ku mubarazi turamuha ikaze naze ubumenyi tuzomuha kandi kwagusa tumwigishe kwagusa yego cyane yego kwagusa atakintu tumusabye muziko muri nabagira neza gose atakintu tumusabye aha okay kandi kantu bagenzi rugera mvuze ko ngaha dufate uravye kuva hariya zacirisha yego gacuca na hariya hakurya hariya zarukiga gutyo kaza na hariya mu bayengero hehe ugacuteranya ni murambi niyo burambana na hariya hakurya mheto ubona ahantu hamwe ngiye mbona ivuriro yego eske akani nakarere keza no kuyumvira kuri uwo mugambi nkunga hepfo muri iyo ville kandi hari amatara n'amazi byose okay byumvikana nko kwimvira nk'icyo cyimviro abantu iyo baba n'abatabaye nawe gose ivuriro
icyo turi mu bintu naho twifuza twebwe kubakwa, abari muri hariho. katiye mu barazi Hariho. turavyifuza kuronka akavuriro ngaha akavuriro hafi urabona akavuriro kitwa ko kegereye iyi centre de santé iri mu Gwezi hariya hakurya mu umuntu Gwezi. niyopfa kandi urabona naho si hafi kugira ushobora gufata aka déplacement Donc bariya abantu bose hariya tubona yego ntibagira aho bivuriza hafi. nk'abantu bicisha bataje mu Gwezi baja ku Kirinzi urumva si hafi si hafi ni kure bona naho twegeye aha twese tuja mu Gwezi Kandi amabarabara ararengana kuri kwimijwe. arahari Ayaja mu mitumba, ego niri ryose ryo kwikaburimbo. gusa iterambere tubuze niri ry'akavuriro koba ngaha n'isoko ngira Isoko. nk'isoko atari ibintu by'imboga yoremerwa nk'ibindi bintu Par exemple bakadandaza impuzu, bakadandaza n'ibindi. n'ibindi bindi yego nicyo kintu mbona aka gasagara ko kumarazi kabuze nane ko by'imboga turi kwije kabisa Nukuri. yego iby'imboga ni sawa Aha. kandi Je rero bagenzi, aha kubanyamitahe no kuri abo bifuza kurima imboga ubushize n'abakora ikiganiro ndababwira ku vyamwa vy'amatunda no kuri vyamwa vya apple. Apple na rose umuntu avyita abihize n'ikirundi yavyise novu. Rero iruhande ya kiya cigwa kijanye n'ivyamwa ndabarangiye n'ikindi kintu mwo kwiga gukora mu burere murimwo kandi birakunda. Imboga murabizi nisanganyangaburo muri ya migwi 3 y'ibifungurwa nta kikwiye guhara noneho zifise n'isoko rinini nuko ndabakunda ibisigaye ugira ikibazo kijanye n'ibi naje ivy'imboga ndabitahura ko vyinshi uko narahabaye ndanazirima ibisigaye tuze duhure n'ibihaya kabisa